mwadukeze ko amatora yagenze neza muca mugenda mu matora. Abatanzania mubimenye yuko abarundi dushigikiye umugambwe CCM. N'umugambwe muvukanye. Mugende mutubwirire abatanzania muti abarundi bari kuronka uruhusha rwo kuza gutora uti bose botora CCM. Hajya narinzi heshi narabaye Mikocheni B, narabaye Kinondoni, narabaye Magomeni Mapipa, Mwenge napajua, Ubungo napajua, Kijitonyama napajua, Tabata napajua, Vingunguti napajua. Iki kibanza kirahezagiye, Imana yagihezagiye. Aha mubona hose aka karere kuzuyemwo ubutare bwa nikeli. Abagendereje basanze hari amatoni arenga miliyoni 200 za nikeli. Hari toni zoba zirenga mbere 1000 z'icuma. Hari amatoni umurengera ya platine. Aha hari ubutare bw'ubwoko bwinshi. Singaha gusa none igihugu c'Uburundi ni igihugu gisanzwe kirimo ubutare bwose. Abo Burundi botubaza ibyo tutagira, ntibotubaza ibyo dufise kuko ni vyinshi. Nico gituma uyu munsi ari w'akanyamuneza. Umunsi umwe nakiriye abagwizatunga bazi Burundi, ndabashikiriza umugambi w'uko twotangura kwimba ubutare bw'Uburundi ngo tubushore. Twaravuze ubutare bwa nikeli, turavuga ubutare bw'icuma, turavuga marble. Ico gihe mbere bo bashaka cyane ko bohingura marble. Muri kibazo bambajije ni kimwe, bati none ko twumva bafise ubutare mu kubushora naho ni gute? Kanumva abo kantu karandi kuko kugira umurima weze gushora bikakunanira ni ikintu kigoye. None rero uno munsi umutima wari uhagaze uratanguye gusubira mu kibanza. Nagira ngengurukire igihugu cya Tanzania, cyane cyane nshimire nyir'icyubahiro Mama Samia Suluhu Hassan kuko uru rugamba rwo kubaka ibarabara ry'indarayi rwari rworoshe ko turutsinda. Twarakoranye ijoro n'umurango, none turashitse aho twokwihuta ubu tugiye twatanga. Ngengurukire cyane abatanzania bose kuko abatanzania n'abavukanyi twahora turi abavukanyi tugifise ibyo duhuriyeko bitandukanye, ariko ubu haraje icitwa rero uruzogi. Ubu tuciye dusangira uruzogi neza, turabaye amahasa y'ukuri. Dukomera amashyi Imana yacu. Turashimira cyane igihugu cya Tanzania kuko icyo gihugu cyatabaye Burundi inshuro nyinshi cyane. Igihe mu Burundi twari mu njyane, Tanzania yarikoreye uwo mutwaro mu kwakira impunzi. Igihe twaharanira ukwikukira k'Uburundi, Rwagasore
nyakubahwa Julius Nyerere bari kumwe. Mbere uyu mugambi burya si uwa vuba, nicyo gituma uno munsi niho uko twibarutse imbanyi dutwaye umwanya muremure. Uyu mugambi warabayeho mu mwaka w'1921 aho bagomba guca ibarabara riva i Cairo gushika i Cape Town muri Afrika du Sud, ariko kubera barababiriki n'abongereza bavyumvikanako ibyagiye mu ngiro, abatanzania n'abarundi aba baritanguriye kubyishyira mu ngiro. Tanzania yagumye itwumvira impuhwe kubera tudafise umuhora udushikana kw'ibahari. Turazi ko Tanzania yigeze kudutiza amahangare kuri poro y'i Dar es Salaam, iratiza Burundi, ayo mahangare bakayakoreramwo ataco barisha. Tanzania yaraduhaye hangare Kigoma ku kiyaga Tanganyika, barayidutiza turayikoreramwo ataco turishe. None ubu Tanzania iheruka kuduha ikindi kibanza cyo gushikizamo ibicuruzwa bivuye mu kivugo cya Dar es Salaam ahitwa Kwala. Murumva yuko Tanzania uko itera imbere iribuka Uburundi ikabufata amaboko tukatera imbere twese. None n'ubu uyu mugambi Tanzania yarawudufashije cyane, kuko ni nayo ifise uburambe muri ibyo bijanye n'amabarabara y'indarayi. Baradufashe ukuboko rero n'ubu baradufashe ukuboko. Mbere nagira ndamenyeshe yuko ibanki CRDB na Tanzania yatwemereye kuduha ingurane muri uyu mugambi wo kubaka indarayi. Nagira nsabe mbere mukomera amashyi icyo gihugu cya Tanzania. Mama Samia Suluhu Hassan. Mumubwire yuko tumushimira kandi tumukeza kukugene ariko arongora neza igihugu cya Tanzania akiroresha mu iterambere rikomeye. Turabibona kandi tukabishima. Tanzania yaramaze guhinduka. Kare Dar es Salaam jewe ntabahandisha kuhamenya, n'abatanzania n'abaruta kumenya Dar es Salaam. None ubu inzira ndazibira. Hajya nari nzi Heshi, narabaye Mikocheni B, narabaye Kinondoni, narabaye Magomeni Mapipa, Mwenge napajua, Ubungo napajua, Kijitonyama napajua, Tabata napajua, Vingunguti napajua. Lakini sasa hivi kwa sababu ya maendeleo makubwa napotea kama narudi Dar es Salaam. Turabakeje rero kukugene Tanzania iri kuratera imbere cyane kubera ubukerebutsi bw'umukuru w'igihugu cya Tanzania, umuvukanyi nyakubahwa n'icyubahiro Mama Samia Suluhu Hassan. Ibi bimenyetso turiko turakorera hamwe n'igihugu cya Tanzania nivyo biza vyerekana yuko na Afrika ishobora gutera imbere abantu bashize hamwe. Ibihugu bigiye hamwe birashobora guteza imbere Afrika. Ubu mugambi tuwusangiye Tanzania, Uburundi n'igihugu cya Kongo, kuko uyu mugambi uzogenda gushika Kindu. Ico tuzi nuko twese tuzowumukirako kubera ibidandazwa byacu bizoba bishobora gutembera kugenda gushaka kw'ibahari. Mbere ku ndoto yacu turifuza yuko iyi barabara ry'indarayi ryoteba rigafatana na Afrika mu burengero, kugira ngo ibidandazwa byacu bishike muri Afrika mu burengero.
turizeye yuko dushobora kuzogenda gushika kw'ibahari ya Atlantike. Ivyo byose bizotuma ibihugu byacu bishobora gutera imbere. Uyu munsi rero si umunsi w'amajambo menshi, n'umunsi w'akanyamuneza. N'akanyamuneza kuko uwo mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi winjiye neza muri ya mbono kazoza y'Uburundi buteye imbere. Kugira butere imbere nuko twimbura tugashora kandi bikagenda neza. None rero twe turahimbawe kandi twari twaravuze yuko uwo mwaka w'2025 ari umwaka wa mbere uroresha Uburundi mu iterambere rirama. Ibimenyetso ni ibinyeni. Turi kumwe na delegation yavuye muri Qatar, turazi ko nabo nyene baje kuraba ibyo bokora ngaha mu Burundi. Aho mu mwanya uza kuza nabo nyene turaza kubonana tuganire. Aba bavuye muri Nigeria baje kuraba nabo nyene ibyo bakorera mu Burundi inyuma ya ryahuriro twagira ry'abagwizatunga bo kw'isi yose. None bariko baragaruka kugira ngo turaje dukira mu ngiro. Ndakengurukiye nabo nyene kubona baje ngaha. None rero kugira ngo sindabisha amajambo menshi, nagira ngaruke ku gihugu ca Tanzania tubabwira yuko twebwe turi kumwe nk'igiti n'igishishwa. Aho kera mwadukeje ko amatora yagenze neza, buca mugenda mu matora. Abatanzania mubimenye yuko Abarundi dushigikiye umugambwe CCM. N'umugambwe muvukanye. Mugende mutubwirire Abatanzania muti Abarundi bari kuronka uruhusha rwo kuza gutora, uti bose botora CCM. Kurya Abarundi bose bagiye hamwe bagatora umugambwe CNDD-FDD nawe ukabuvukana na CCM, niko n'Abarundi bashigikiye CCM. None rero mwebwe Batanzania, aho amatora azogerera murahatubera, mutore mu kibazo cyacu turabatumye, mutore mwese CCM. Igihe muzotangura imyamamazo, natwe tuzoraba yuko tutoza kubashyigikiza, kuko urugamba ni urwa twese, turondera imigambi imwe. Ndabonye na Katimu anakubali kwamba tutakuja kujiunga nanyi wakati wa kampeni. Tanzania oye! Burundi oye! Nagomba rero guheraheza nsubira kubipfuriza kuroranirwa ngaha muri iki gihugu cyacu. Nongera ndabipfuriza ko nimwaganuka mugira urugendo rwiza, nimwashika i Tanzania mutaramukirize Abatanzania bose, muti Abarundi babakunda, tubipfurije amahoro n'urugendo rwiza. Murakoze. Tunapigia makofi baba wa taifa. Amashimesharia. Karibu wimbo maalum, wimbo maalum tueleke tumfei watu. Wimbo maalum tumeleka tumfei watu kugira ngo apate icyicaro. Wimbo maalum haraka. Na karibu ka eneo uno munsi kateguriwe muri ambasade ya Tanzania iri Bujumbura. Naomba kuendelea kusimama wakati Mheshimiwa Rais akimsindikiza na kuja kusalimiana na viongozi mbalimbali wakati Harmonize tunakwenda kwenye stage. Rais akimsindikiza Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangazo lingine wakati Harmonize na kuendelea kupanga shughuli ni kwamba watumishi wote
Tunamuomba sasa Harmonize